Hello everyone guys, muri video nje kukwereka uko ushobora guhagarika ibintu byose barungika aba mu magroupe ya WhatsApp aba abantu muvugana bigaca bitera byinjira muri galeri. Ngomba ndakwereka ukuntu wobihagarika ku buryo biza biraguma muri WhatsApp mu kurinda capacity yawe ya telefone. Akarorero jewe murabona ngiye nko muri galeri, ona nk'ubu ngaha aya n'amafoto yavuye muri WhatsApp, ona amafoto amajana 748 ama video 48, ibi byose ngaha amafoto yavuye muri WhatsApp Messenger 1298, ibi byose ngaha bibaza murayibona. Rero ibi ivyo ngomba ndabereka ukuntu ushobora kubihagarika ku buryo wabirungika bikaguma muri WhatsApp. Aha rero ikintu ca mbere urinjira muri WhatsApp ushaka kubihagarika ko ujireko hama ucuza hariya hejuru hakutu tuburungu dutatu, hama uze ngaha handitse parametre, vyonde parametre, hama ucuza urabe ahantu handitse diffusion, aha wemezeko. Okay, murabona rero aka kantu ganditse ngo media visibilité de media. Aka kantu rero murabona kuguruye niko gatuma ibintu byose bakurungikiye aba amafoto, ama audio, ama video bica byinjira muri galeri. Aka kantu rero ico ukora ucuza ukakugara ngaha nkuku, ari tuzoba duhagaritse ibintu byose baturungikira bigaca bija muri galeri. Guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Haba akandi kantu nako nagomba gende ndaberetse, ona nk'ubu uje ukandikira nk'umuntu ufata ukamwandikira ati bit mumeze neza, okay. Aha rero hariho abantu ngaha kuri iyi buto ya entre ngaha udashobora kumanura nko hepfo nkuku ngo umanuke wandike kuri uyu murongo wo hepfo, ahubwo iyi buto usanga ari ya envoyer ufyonze ko ngaha uburungitse message. Nk'akarorero banza ndabishiremo muce muraba uko biba bimeze. Okay guys, murabona rero nk'ubu hariho abantu usanga hakabuto kameze nkuko murabona aha ntidushobora kumanura ngo dushobore kwandika hepfo, dufyonze ko tuba turungitse message. Guys, murayibona dufyonze tuba turungitse message aha hepfo guys. Ndibaza murayibona rero. Ngomba ndakwereke uko ushobora guca ubikuramwo hakaza kajya kabuto ka entre. No kuvuga iki rero, naho uraza aha hejuru kutu tuburungu dutatu hariya ufyondeko, hama ucuzaga kuri parametre, ufyonde parametre, hama ucuza hajya nyene handitse diffusion, hakuri diffusion, hama ucuza uraba aka kantu kanditse ngo entrée pour envoyer. Aka kantu no kuvuga entrée pour envoyer ni hajya wahora ufyonda mu kugira umanure ho haca haba envoyer. Rero aka kantu cukugara nimba bimeze nkuko byari bimeze. Reka nk'ubu duce dusubira twandike murabi, ubu duca dushobora kumanura hepfo. Murabibona kaka buto ngaha gaca gahinduka, turashobora kwandika neza biri ku murongo, hama ugaca urungika message yawe. Guys, aka niko kantu k'ubwenge rero nari ndabazaniye kuri uno munsi. Je ndabategurira ivyigwa ni jewe nyene upama ngo ndabatamwe ututrike tw'ubwenge tuba tugezweho, tubasaba no kubandanya mukora kuri subscribe. Guys, musangiza abandi ivyigwa by'ubwenge. Bye bye, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira.